umugore atazwi ari mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 20. Ni wa mugore yaseruka muri cya gihe hari umugabo yitwa Sheba yagararije umwami Dawidi. Amaze kugarariza umwami Dawidi, hanyuma biramenyekana arahunga. Amaze guhunga, wa mugabisha w'ingabo akaze Yowabu aravuga ati uyu mugabo ndamuhiga mpaka. Aramwiruka ko aca yumva yahungiye i Abeli naho cyari gisagara cubashwe, abantu baja gusiguza kandi ngo niko vyagenda. Hariho uruzitiro baca batangura kurunda ibirundo vy'amabuye, ibirundo bararunda kugira ngo burireko, ngo batangura gusita uruzitiro. Hanyuma mu gisagara bagira ubwoba, kandi burya mwibuke ko Yowabu yari umugabisha w'ingabo abantu bose batinya kandi cyane. Abantu bose baja mu gatengo barajugumira abazehe, ariko haba umugore umwe atazwi izina ngo ajya ku ruzitiro ati yemwe muhiyo mwombaririra Yowabu akazi ico tuvugana. Ibaza umugore ahamagaye umugabisha w'ingabo. Yowabu aravuga ati ego vuga ndi hano ndakumva. Mwumvirize ukuntu yipresence. Ndi umukenyezi yitwa Mariya, ndi umukenyezi yitwa Denise, ndi umukenyezi arongoye abandi bakenyezi muri kano gasagara k'Ibabeli. Aca aravuga ngo jewe ndi umwe mu bantu mu bakenyezi bakunda ivy'amahoro. Sivyo gusa, jewe ndi umwizigirwa muri kino gisagara. Umviriza presentation hamwe tuja kwirata. Jewe urumva nitwa naka nizibi nkora ha mu gisagara njejwe. Oya, yavuze ibimuraje ishinga ibyo ateramiye. Mu yandi majambo ndi umukenyezi ateramiye amahoro muri kino gisagara. Wewe sinzi uko wokwipresenta mu gisagara c'Igitega. Aramubaza ati none ga Yowabu, mu yandi majambo ugomba gusambura iki gisagara abantu bose baza gusigurizamwo? Yacatangura kujugumira. Umugore araserutsa kundi ivy'amahoro, umugore araserutse w'umwizigiro ati kabira gahera, ivyo jewe sivyo ngomba gukora, ahubwo jewe nironderera umugabo yitwa Sheba. Uwo mwomuma nta kindi ndondera kuri kino gisagara. Umugore acaramubwira ngo wewe tuza turakuzanira umutwe wiwe. Avugana assurance muri we. Uyu mugore acaragenda aja mu gisagara ngo ajanye inama y'ubwenge. Acakoranya abagabo bo mu gisagara, akoranya abagore bo mu gisagara. Ati hemwe rero kugira ngo igisagara cyacu ntigisambuke, zana uwo mugabo yitwa Sheba. Inama y'ubwenge. Wewe ugirisha inama z'ubwenge cyaye muza kwicara muvuga abantu, muza kwicara murementanya. Uyu mugore ajanye iyo nama y'ubwenge washeba baciye bamutora kuko yarabumvishije ati mutamuzanye igisagara cyose kiraherengetera. Mu majambo make ni mumuzane rero kugira dusove igisagara cyacu. Avuga rimwe mumva kabiri, baca bamucizosi aze kubahumaniriza igisagara. Erega Sheba yaraje guhumanya igisagara. Ibihumanya dukwiye kubikura muri twe. Abanyabwenge baratora bagaterera hanze. Ibihumanya mu nzu y'Imana terera hanze. Ibihumanya mu miryango terera hanze. Abagore b'ubwenge barabiterera hanze mu masengesho batiriwe bariyamamura. N'ubwenge bwinshi abagore babatwara abagabo mubaterera hanze mu bwenge n'amasengesho. Utiri uriyandari kubwira abantu bose ngo umugabo wanje arasambana, nta nisoni. Erega ni uri kurikura kw'impuzu. Uyu mugore rero ntazwi n'izina.